Koze nyene cubahiro mukuru w'igihugu ku mijambo je nitwa Twagirayezu Désiré Apollinaire nyene cubahiro mukuru w'igihugu iyo mugendeye abene gihugu hagati mu gihugu hariho amajambo mwama mushikiriza je narayumvise ayo majambo antera kwibaza ntange nk'akarorero muri somene yari hariwe ivyo kugira isuku mu gisagara ku Musaga mwaravuze muti ivyo bigabo binini binini vy'ibijipe nivyo tubwirwa ngo twirirwa turahiganwa sindi kintu kisa nk'ico mwavuze excellence monsieur le président uwundi munsi naho mugendera abo muri OBR muravuga muti jewe abo ndahashize bose nsanga ari abanyonyezi uwo ngize wese nsanga ari babandi nyene. Ikindi gihe mwagendeye mu Kayanza ku bene gihugu bajejwe ibintu bijanye n'ubutare n'agataka mwaravuze amazina abiri y'abadandaza muravuga muti aba nibisuma batwara amabuye y'agaciro hanze hanyuma mucamwongera muravuga ngo nabasazi. Excellence monsieur le président mwatanguye ijambo ryiza cyane ati ngaha turi imbere y'iziko mu Kirundi ciza baravuga bati umwami agirwa n'abagabo. Jewe iyo ntango y'abagabo ngira ndayishemwe umukenke ndayisome koko. Excellence monsieur le président mu bisanzwe umwami kuva kera yanyasabwa kandi n'umukuru w'igihugu uno munsi arasabwa, ariko ubu ngomba kuvuga ikibazo kijanye n'igihugu cyose jewe ntaco nisabira ku gahanga kanje. Nyene cyo mukuru w'igihugu tubanze dusangire umwihwezo kuko ndadaye nyene cubahiro ndadaye mu kica mu 1993 yishwe n'igisoda muri 2015 kubera cya gisoda uko cubatse uba ari gisoda national ntibashobora kugicamwo baciye baca muri société civile. Société civile zica zihamagarira abanyagihugu baja mu mabarabara. Abanyagihugu buno munsi kuba babonye ibyabashikiye ingene kuraswa barashwe ubu bakaba bari mu mpimba abandi barahunze ubu ntibishoboka yuko bo bahamagarira ngo baje mu mabarabara. Ubu rero icyo bakora nukudukenesha bandi ndiko ndavuga les impérialistes n'abakozi babo ngaha mu gihugu bariho kandi babirabura. Ubu rero bazotwima igitoro bazotwima amadolare ivyo tubimenyere babikore mugabo barundi twifate. Excellence monsieur le président uno munsi ego ndiko ndagitarira ego ariko turabe ntidutwara umwanya munini kuko barindiriye ni benshi. Ego nyene cubaye mukuru w'igihugu uno munsi impamvu re yatumye nza kuvuga ivyo bintu nuko umukuru w'igihugu cuno munsi ndamubona nkande. Umukuru w'igihugu cuno munsi ndamugereranije nibihe sico kimwe no kurinda daye kubera igisodo no munsi cyurubatse neza. Umukuru w'igihugu cuno munsi domako wabutugiriye neza. Pardon? Vuga icyo ushaka gushikako. Icyo nshaka gushikako numuti w'ibisuma bihanze igihugu uno munsi. Chako rero kuri uwo muti. Ego uwo muti rero excellence monsieur le président
nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mwebwe abanyagihugu twarabatoye, twatoye umuperezida umwe Sebarundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu mwebwe. Rero uwo mukuru w'igihugu vya bihangange bimugora nkande. Excellence Monsieur le Président, nimwe mwenyene twahaye ijambo, twe umwenyene nukuvuga umukuru w'igihugu oya yiwe ifutwa na ego y'Imana gusa. Nyene cubaye umukuru w'igihugu, twebwe abarundi hindukirira amaso abarundi, utubwira abo bantu bose batugora. Excellence Monsieur le Président, ubatwereke utubwire uti mwebwe mwantoye aba bantu bariko barangora nkura kwaba bantu. murakoze. Excellence Monsieur le Président, ikigira kabiri, umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye, ni izina ry'Imana jewe ndagukunda trop. ukurikira n'abandani ufise mikro. mugabo reka mbanze ndamwishure gatoyi. Burya iyo muriko muraraba Uburundi no munsi nimuze muraraba niyo tuva. Hariho igihe byashitse aho wasanga nababwiye nk'ubutungane bwabaye nk'igikoresho, nk'abantu bari barijajaye akamenyero kabi, ushobora gusanga kugira ngo babivemwo bibatwara igihe. Twewe turiko turavura abantu, nico gituma dufata umwanya turiko turasigurira abantu, turiko turabavura. Hariho abantu bahora biyita ibihangaje mwavuze, uno munsi itegeko ririganza. Uno munsi ukazobona umuntu akwiganje ko ntugire ubwoba, amategeko aramuruta. Nagandabwiye ko n'umukuru w'igihugu amategeko aramuruta, niwe yahagarariye mugabo ntayahonyanga, kirazira. Ikindi nababwira nuko turi mu ntwaro ya demokarasi uno munsi. Umwami n'umukuru w'igihugu muri demokarasi ntawe bisabisana. Umukuru w'igihugu, igihugu sigwiwe, suma vuga ngo igihugu ni jewe. Mugabo umwami igihugu yariwe, akubwira ati wewe ndagusohoye, wewe winjira, byagenda uko nyene. Mugo no munsi siko bigenda, umukuru w'igihugu nawe nyene akurikiza amategeko. Muriko muravuga rero bati abigira ibihangange, mwavuze nk'aba abimbo Butare. Je hariho ico nababwiye kugwanya ubutwunge mu gihugu. Abashora ubutare none nk'ubu bomenya uriko urabishuza ubabwira ngo unyishura amatona ngahe. Hariho ishirahamwe rimwe gusa niryo mfise amatoni ndabwishuza, ni ishirahamwe ryitwa Rainbow Mining Burundi. Iryo riradoyana ryarashora amatoni 2,000 tuguma twishuza. Abandi dushobora kuvuga ngo ndamwishuza ngahe, mugatwazi ko ubutare bwashoka. Uno munsi rero tubishize ku murongo, uwase kuja ku murongo niwe duca tumenya.